Ubwami bw'ibikoko season ya kabiri igice ca gatatu. Uyu munsi nico tugiye kuraba igice ca gatatu ndibaza mwese igice ca kabiri aho cahereye muracavyibuka. Caheze ca gikoko kivuga ngo ijwi ryawe ni ryiza ariko ijwi ry'umwiza ryumvikana mu mutima, witegure ndakuziye. Niyo majambo kije gikoko cyari cavuze. Uyu munsi tugiye kuraba igice ca kangahe igice ca gatatu. Mbega kiya gikoko cavuga ati witegure ndakuziye vyoba vyahavuye bigenda gute? Uyu munsi tugiye kuraba igice ca kabiri cyo no kugira cyo nubagire gukora subscribe, like na share uzobukoze cyane ku rubuga rwacu Imigani Kirundi TV. Imfyisi yari ikiri mu mwobo wa musaza Funo. Imfyisi yaraba umusaza Funo n'amaso y'ubwoba no gutangara yumiwe. Imfyisi itangura kuvuga yiburanira ivuga ngo igisiga cirabura carapfuye, nabonye imva yaco. Umusaza Funo aca azunguza umutwe ati iyo mva harimwo ubusa. Rero inkukuma yirabura ntimwayibonye. Inkukuma yirabura ntiyigeze ipfa, ahubwo yanyegeje ubugingo bwayo mu mababa y'igitutu. Ubu iriko iragaruka igarura ubugingo bwayo. Muri uwo mwanya nyene mw'ishamba rya Pajagani igihuna caraje cihuta cyane kigwa no ku nkoko kizanye ubutumwa, kizanye igishushanyo cabajwe mu giti. Wibaza rero muri ico gishushanyo hari kiki? Hari hariko inkukuma nini ifashe izuba mu munwa wayo. Igihuna kivuga giti iki gikoko si inkukuma isanzwe, cavukiye mu kirere ariko umutima waco ufise umwijima mwinshi hano kw'isi. Igihuna niko cavuze giti iki gikoko si inkukuma isanzwe, cavukiye mu kirere ariko gifise umutima waco w'ubuhendanyi ama w'umwijima mwinshi hano kw'isi, niho gifise uruhara runini. Inkoko yumvirije neza mu bwitonzi ica iravuga ati ntidushobora kukigwanya dukoresheje ibigwanishwa. Turakeneye gutahura ububasha akoresha, aho turakeneye kumenya ico gikoko kigwana gute, gikoresha ububasha, gikoresha tekinike bimeze gute. Dukeneye kumenya ububasha awe ubushobozi gishobora kugwanisha. Maze muzehe Kimya yaribonekeje, yatangaje benshi, yatangaje ibikoko vyinshi. Yari amaze igihe cinshi ataboneka mu gisagara hagati ca Pajagani. Avuga mwijwi rituje ati iyi ni ntambara y'ubwenge, ububasha bw'ibanga. Hanyuma inyabu yirabura ariyo muzehe Kimya iravuga iti itangura kubisigurira ibibwira ati inkukuma yirabura ikoresha ubwoba. Ijwi ryayo ryinjira mu mutima, ryinjira mu bwenge. Wizeye iryo jwi ryiwe ntushobora gutsinda, uba umaze gutsindwa. Ibanga ryacu ryo gutsinda si intambara, ahubwo ni ubwenge bw'imitima. Wizeye ijwi ryiwe ntushobora gutsinda, uba umaze gutsindwa. Ibanga ryacu ryo gutsinda si intambara, ahubwo ni ubwenge bwo mu mutima. Dushire hamwe. Aho tuvugana imfyisi yari ikiri kuri wa musaza Funo mu myobo y'ivu. Imfyisi isubira mu gisagara izanye inkuru ishushe. Iravuga ngo inkukuma yirabura ishaka gufungura urugi rwa kera rwitwa umuhogo w'ikirere. Ubwo rugi nirufungurwa igitutu kizoboneka, awe kizokwirakwira mw'ishamba ryose rya Pajagani, kandi hazoba ikibazo gikomeye cyane. Ariko ni igikoko kimwe gishobora gutuma uwo muryango udafungurwa. Ni igikoko kimwe gusa gifise ijwi ryo gufunga awe kugara uwo muryango. Ni intare yavutse munsi y'inyenyeri zitatu. Ibikoko vyose birahindukira biraba intare ntoya. Intare ntoya ivuga mwijwi rikomeye ati niba ari jewe nahamagawe awe nahiswemwo, sinzokwiruka awe sinzohunga, ariko sinzogwana njenyene muzomfasha. Inkoko ati nitwari dukwiye kuba abayobozi ariko twahamagariwe kuba abarinzi, tuzofatanya aho tuzofashanya. Imfyisi iregera iti kandi jewe mfise amakosa menshi yo nakoze mu bihe vyaheze, nzoba umurinzi wa mbere natakire imbere. Ivyo simbivuze kugira ngo nubake izina awe ngo menyekane, ahubwo ni ivy'ubuzima awe no kugira mfashe abandi. Umuco w'umwiza wumvise inyigisho awe ivyo bikoko birimwo birapanga vyose. Umuco w'umwiza wari mu mwobo wawo mwiza. Uwo mwobo wari ufise umuco utukura. Umuco w'umwiza uramwenyura ati bari kugerageza kwifatanya, awe bari kugerageza kugira ubumwe, ariko ntibazi ko ubumwe butagira ukwizera ari ikirere gusa, awe ataco bimaze. Hanyuma umuco w'umwiza utanga itegeko ati igitutu nigitangure gukwirakwira mu gisagara ca Pajagani. Nibatangure awe ibikoko byose nibitangure kwibagirwa, niho gusa tuzotsinda, awe niho nzotsinda. Mbega intare ntoya nico gikoko catowe kugira ngo gifunge umuhogo w'ikirere, kandi uwo mugwi inkukuma n'umuco w'umwiza woba uzoshobora gusenyura ukwizera kw'abacungera amashamba awe ishamba. Reba igice ca 4 citwa kwibagirwa ni urupfu. Mbega ivyo bikoko bizoshobora kugwanya ico gisiga ama iyo nkukuma hamwe n'uwo muco w'umwiza? Ntucikwe n'igice
ca kane citwa kwibagirwa ni urupfu. Twahora tubona ari igikoko kimwe c'umuco w'umwiza gitanguye guterana ubwoba, ariko ubu hiyongeyemwo n'inkukuma yirabura. Inkukuma ikaze, inkukuma twumvise yavukiye mu kirere ariko ifise ubushobozi bw'umwiza mwinshi hano ku isi. Kuri ivyo rero ntucikwe n'igice ca kane citwa kwibagirwa ni urupfu. Mbega hariho ibikoko bizokwibagira? Ntucikwe n'igice ca kane. Kandi no kugura cyo kintu wibagiye gukora subscribe, like na share ku rubuga rwacu Imigani y'Ikirundi TV. Uzoba ukoze cyane.